Imana abane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica ngaha ku mbonesha kure yanyu ya BTV. N'umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abarundi batari bake barababazwa kubona badakurikirana amakuru y'umugwi serukira gihugu w'u Burundi, intamba mu rugamba z'abigeme zisanzwe ziriko ziraduserukira hariya mu gihugu ca Maroc mu nkino za CAN z'abigeme. Abamenyesha makuru bakasaba yuko hari kubaho umumenyesha makuru n'imiburiburi umwe akurikirana izo nkuru kugira ngo aze aramenyesha amakuru abarundi munaza kubikurikirana muri ano makuru. Nayo abahurikiye mu idini rya Islamu barashima ingingo ya leta yafashwe n'ubushikiranganji bw'uburimi n'ubworozi ibarekurira kubaga ku munsi mukuru wa Eid el-Adha. Bakaba basaba yuko leta yobatezurira n'ibijanye n'ibipimo by'ibitungo. Muraza kubikurikirana muri ano makuru n'ibindi byinshi twabateguriye. Kaze turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze kugira ngo mushobore gukurikirana idonido ry'amakuru twabateguriye. Twababwiye mu ntangamarara yuko abarundi batari bake barababazwa kubona bataronka amakuru nyayo y'ibijanye n'umugwi serukira gihugu w'abigeme uriko raduserukira hariya mu gihugu ca Maroc mu nkino za CAN y'abigeme. Abamenyesha makuru b'inkino bagasaba yuko hari kuba n'ibiburiburi abamenyesha makuru baherekeza uwo mugwi kugira ngo abarundi bagende bararonswa amakuru y'ikibiriraho. N'umugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru yaduciriye ijya nino ino nkuru. Birababaje kubona abarundi batamenya amakuru ajanye n'umugwi nserukira gihugu w'abigeme witabiriye inkino za CAN ziriko zibera mu gihugu ca Maroc, mu gihe abarundi bakeneye kumenya umugwi wabo ingene wifashe. Ivyo bivugwa na bamwe mu bamenyesha makuru b'inkino bo mu Burundi. Umugwi nserukira gihugu w'abigeme murazi yuko ari bwa mbere urushika muri CAN, nakanyamuneza kenshi ku barundi bose, sabakunda urukino rw'umupira w'amaguru n'abakunda igihugu. Kubona rero ubuye tudafise inkuru n'imwe abakinyi bashitseyo n'abahe, urona twumvise ngo bagiye imice kubiri abandi bagahurayo n'abandi hariya, tukumva mbere n'izindi nkuru zivuga ngo uyu mukinyi bamukuyemo ngo kubera adakwije ivy'amategeko, bagatumenyesha yuko iyo nkuru atariyo. N'ibintu n'ukuri bidahumuriza kandi ntasiguruje noye nk'umugwi nserukira gihugu no abene gihugu. Abantu babashaka amakuru ku mwanya imbere y'uko urukino rukinwa, hagati mu rukino, umwanya wose urukino rurangiye, umwanya wose babakeneye amakuru kugira bamenye uko nk'abakinyi bamerewe, abakinyi babifashe gute. Rero birababaje kubona yuko atamenyesha amakuru abahari. Hama bimaze kuba mengo n'umugenzo. Ubu rero umugwi serukira gihugu bamusohoka atamumenyesha amakuru ahari. Mugo ribuka hari umumenyesha amakuru biroroha. Tureke n'abandi bamenyesha amakuru baramwikorako bakaronka amakuru. Kutaronka amakuru atomoye ku mugwi nserukira gihugu bigira ingaruka yuko haca haboneka amakuru atariyo. Hari bimenyesha amakuru vyagiye bikwiragiza inkuru zitarizo, aho bavuga yuko ujya mwigeme wacu akina muri Swiss ntashobora gukina, yakuwe n'ishirame rya CAF bivanye nuko basanze afise ma hormone y'abahungu. Ivyo byose ni ingaruka kuri twebwe abamenyesha makuru, ni ingaruka mbi kwishirame rw'umupira w'amaguru. Abamenyesha makuru bose basaba inzego zibijejwe gukora ibishoboka kugira ngo muri kazoza imigwi isohotse guserukira Uburundi izozirajana n'abamenyesha makuru, gutyo abarundi bamenye imigwi yabo yagiye guserukira igihugu ingene yifashe n'ingene biriko biragenda. Prosper niyo nkuru arakenuye kuri iyo nkuru yadushikirije. Nayo abahurikiye mu idini rya Islamu barashima ingingo y'ubushikiranganji bw'uburimi n'ubworozi yabahaye uruhusha rwo kubaga ku munsi mukuru wa Eid el-Adha, nkuko tubishikirizwa na mgenzi wacu Elvis Munyaneza. Abahurikiye mu idini rya Islamu
bo muri zone ya Buyenzi komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura barashima ingingo y'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ibaho uburenganzira bwo kubaga ku munsi mukuru w'irayidi bimirije nk'uko Maria Mnyandwi yatuyagiye. Twarabashimiye ko baturekuriye, Imana ibafashe ko batwemereye kubaga. Ikasiwe gusashima iyo ngingo n'umwe n'igihugu yashimye bimwe bivuye ku mutima ingingo ya leta yabahaye kubaga ku munsi mukuru w'irayidi, asaba ndetse na leta kuzoborohereza mu ngingo yo gupima ibitungwa bizobagwa kugira n'utagira uburyo bwinshi azobage atantambamye bahuye nazo. Hilo jambo ambalo lenye wametuwezesha na sisi tuwe kuchinja na ili tufate hata mikataba au sheria ambayo tulipangiwa tutazifata, na tulijisikia faraja sana sisi kama Waislamu wa Burundi, tunafurahia kwa kweli. Eka na Maria Mnyandwi nawe nyene yagize ico asaba leta. Niba tubabarire babage ari ugupima ntitwaze gupima mugabo bazodupimire kuri gusa. Ivyo turabibasabye bashingana aho muri mwarakoze kuturekurira n'ivyo mugabo n'ibindi muturekurire. Umunsi mukuru w'intama Eid el-Adha utegekanijwe guhimbazwa ku munsi wa gatandatu kw'igenekerezo rya 9 Mukakaro, ukaba ari wo munsi mukuru usumba iyindi mw'idini rya Islam. Elvis Munyaneza, abashoferi mu gisagara ca Bujumbura baremera neza yuko bagiye gukurikiza amategeko na cane cane mu gihe hagiye gushigwaho ivyuma biraba yuko bubahiriza umuvuduko washizweho na leta. Reka dukurikirane Arlette Mugisha. Abo bunguruza abantu hano mu gisagara ca Bujumbura bakoresheje ubwoko bw'imiduga itandukanye ngo ingingo yo gushira ivyuma bipima ingene bagenda mu mabarabara bayakiriye neza kandi biteze kubishira mu ngiro, naho hari n'abandi babona ko kugendera ku muvuduko wa 40 hano mu gisagara ca Bujumbura ari muto. Usanzwe nk'abashoferi ngingo nta muntu yakira nabi kuko igifasha ku muntu ari we wese, ku mushoferi utari umushoferi. Donc niyo gonga indi modoka ntibabara nkuko wari mwijana. Ijanye nta muntu yakira ahubwo aje hageze nta muntu yakira nabi. Iyo ngingo mu vy'ukuri twayakiriye neza, ariko ugiye kuraba umuvuduko wa 40 ngaha mu gisagara ni mutoyi cyane. Bari bakwiye kutwongereza bakakwitsa nka 50 kubera uri kugera muri 40 bona vraiment uri kugenda buhoro cyane. Naho abirengagiza ibintu bamaho basaba abagenzi babo kuzokubahiriza iyo ngingo kuko azoba ari neza ya bose. Nuko bakurikiza iyo ngingo akisazi kabankeya kabisa kinazari nyinshi vraiment. Ico nta muntu atakizi. Ico no harura abashoferi bagenzi banje ingingo bari bakwiye kuyubahiriza mu kurindira ko ababijejwe bashobora kuraba ko bibereye ko bongereza umuvuduko canke ko batongereza kugira ngo twubahiriza ababijejwe. Ivyo biruko mu gihe ku munsi w'ejo ariho igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara camenyesheje ko ivyo vyuma bipima umuvuduko n'ibindi bizotangura gukora. Muri zone ya Buyenzi ni muri komine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura ngo bariteguriye neza cane kugira ngo bazokurikirane ugwaruka ruri mu ruhuko kugira ngo baronswe inyigisho zo gukundira igihugu ndetse n'izindi nyigisho zizobafasha muri kano karuhuko nk'uko twabisiguriwe neza na Abubakar Irakoze asanzwe kurikirana ugwaruka mu nyigisho ngaho muri zone ya Buyenzi. Tumukurikire. Twebwe chaque vacances twama twegeranya abajene tukabashira hamwe abiga n'abatiga kugira bamenyerane, umwe wese atange experience kuvyo afitiye, kubera ari umwana usanga yirirwa ku ishure n'umwana yirirwa muhira. Baratubwira ibintu intambanyi bahura nazo muhira canke ku ishure, turabigisha ukuntu bokunda igihugu cyacu, tukabigisha n'akahise ku Burundi bwacu, bakamenya aho igihugu cyavuye. Duhagarikira mu bintu bitatu: education, santé, projet. Iyo umwana ataritahura neza amenye valeur afise niya education nyene, hama ikigira kabiri ni santé, kumenya ukuntu yo kwitwararika neza mu magara yiwe. Icya gatatu naho ni projet, imigambi yogira niya migambi azorangura, ugatusanga Uburundi bwacu
butuma butera imbere nk'abarongozi bari muri administration kw'ico kintu bogishimikira cyane mu kudufasha bagahimiriza no mu mibano n'abandi baze babone urundi rwaruka rubasumbije mu bintu twibigisha urugwaruka ruguma ruja mu mabarabara nubwo rwaruka gwejo nubwo uzokubaka Uburundi. Ikigo Istebu gisaba abantu kumenya neza ubuhinga n'ibikoresho vyakoreshejwe kugira ngo abemo umuco nk'uko bivugwa n'urongoye ico kigo Nicolas Ndayishimiye. Ikigo Istebu cashaka gusaba abantu bose bakoresha ibiharuro bishigwa ahabona n'ibisata bitandukanye by'igihugu bibijejwe kubanza kumenya neza ubuhinga n'ibikoresho mperekeza byakoreshejwe mu gutororokanya ivyo biharuro mu ntumbero yo kubitahura no kubikoresha neza. Ikigo Istebu kiriteguye kandi mu gihe cyose vyoba nkenerwa gutanga umuco uhagije kubijanye n'ibiharuro bitangwa n'ibisata bijejwe no gutororokanya ibiharuro mu Burundi. Murakoze. Ni kuri iyo nkuru y'inkino turangirije ko amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Kuri uno wa mbere niho umugwi nserukiragihugu w'abigeme intamba mu rugamba ukina urukino rwa mbere kwa kane hariya muri Maroc kaza kuwuhuza n'igihugu ca Botswana. Urwo rukino rukaza kuba igihe cy'isaha 4 z'ijoro muri Viva Basketball League. Igice ca kabiri cihiganwa arico phase retour caratanguye aho urunani rwirahiye umugwi wa Remesha ku manota 73 kuri 62 nawo Aigle Noir ukaba watsinzwe na Jimkana ku manota 81 kuri 57. Dinamo watsinze Lezipo bitoroshe ku manota 57 kuri 55. Naho mwihaganwa ry'igihugu kubigeme Gladiators wirahiye Young Sisters amanota 41 kuri 36. Mu gihe Gazelle bariko batsinda bihaniza umugwi wa Lady Dragons ku manota 97 kuri 30 yonyene. Shimire mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi shimire mugenzi wanje Raymond Prosper niyo nkuru yashoboye kuyagarikira. Shimire abari mu hinga bw'ivyuma Jules Boris Ngabire hamwe na Jean-Claude Nduwimana n'umugwi w'abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyadutororokanira. Imana ibahezagire naho utaha.